turabaha ikaze muri kuri shene yacu nshasha ubugingo busagutse TV, shene mwoba mwarasengeye mwoba mwarasavye haheze igihe kinini. Uyu munsi uhoraho yaduteye iteka, yaduhaye gushitsa mu ngiro ivyo twari twarasengeye. Turabahaye ikaze abari ku mpera zine z'isi, abadukurikira bari mu Burundi, turabahaye ikaze. Mugiye gukurikirana ibiganiro bitandukanye, mugiye gukurikirana intahe, ubutumwa vyinshi tugiye kubashikiriza. Kaze rero uyu munsi twatewe iteka n'abashitsi badasanzwe, abashitsi Imana yadutumbereje uyu munsi, bakaba bafise ico bifuza kubashikiriza, ico Imana yakoze ku bugingo bwabo, mu bugingo bwabo. Nagira ndabaha ikaze batwidondore, ibubamfu bwanje batwidondore. Karibu. Murakoze cyane. Je nitwa amazina abavyeyi bampaye, nitwa Odasi Ndabarushimana, nkaba nubatse, nkaba nubakanye n'uyu mufasoni mwiza cyane nkunda. Ego ndi umupapa Imana yaraduhegezagije umwana ariko ntiyashoboye gukura, ariko ntivyagarukiye aho. Ubu turafise abana batatu b'impwemu. Ego tubayeho neza dushima Imana. Murakoze. Karibu namwe mutwidondore. Murakoze cyane. Nanje nitwa Nahimana Fredance. Ego Imana ikaba yaranteye iteka, yarampaye umutware mwiza nkunda kandi nubaha, kandi nkaba ndabashimiye cyane ku butumire mwadutumiye uyu munsi. Imana ibahezagire. Ego murakoze cyane. Fredance na Odasi mumaze igihe kitari gito mwubakanye, bega mwotubwira imyaka mumaze mwubakanye? Imyaka tumaze ubu turi mugira imyaka 12. Ego Murakoze. Abariko baradukurikirana bumvise ko ari umugore n'umugabo. Hanyuma nkuko dusanzwe tubimenyereye, iyo abantu bubakanye hariho ibibazo biba mu rugo, kuko twese duhura dukuze dufise imico itandukanye, dufise imyitwarire itandukanye. Hamwe iyo dushitse mu rugo hari igihe bitugora, kuko usanga ariho umuntu agiye kumenya ati umushinga nawe wanje ameze gutya, umugore wanje ameze gutya. Rero kuca bazindukanye uyu munsi, nagomba mutubwire, reka mpere kuri Madame Fredance, tubwire mbega vyagenze gute mukimara kubakana, mbega nigiki wumva uyu munsi ufise ku mutima wifuza gushima Imana? murakoze cyane. Uyu munsi ndashima Imana cyane kuko yampaye kuyimenya. Ikindi shima Imana nuko mu byo nayisavye yarabimpaye, nubwo ntabishikiyemwo ariko yarabimpaye. Ego hari ikintu nari narasavye Imana, kujya umuntu akiri umwigeme asengera urugo akavuga ati nifuza urugo rumeze uko. Ce nari narasenze Imana, mbwira Imana nti Imana ndasenga ngo uzompa urugo rw'umuntu agukunda akubaha, umwe atazombera inzitizi yo kugusenga, kuko je uko narindi narakunda Imana. Nkifuza urugo rwiza rw'umugabo atanywa inzoga, atanywa itabi, yubaha Imana. Ariko rero ndabibamwe haragera igihe nukuri Imana irampa urugo. Inyuma y'igihe nsenga Imana, Imana irampa urugo. Ariko nkitangura kuvugana n'uwo mugabo, tugitangura gukundana, twararirimbana mu isengero rimwe, ntitwari bwakizwe ariko twarabaririmbye. Rero ndashima Imana cyane birenze, mvuga nti Imana urakoze kumpaye ico nagusavye. Nagusavye umugabo akubaha, agusenga, kandi atanywa itabi, atanywa inzoga. Ariko rero ivyo nari nasavye Imana yoyo yarizi ikiri muri uyu mugabo, ariko je naco narinzi. Je ivyo nabona vyari ivyo, kuko ntiyigeze anyereka kwanywa inzoga, ntiyigeze anyereka kwanywa itabi. Turakundana imyaka 2, haragera igihe turabana.
mugabo inkuru y'Imana isubiye inyuma tukivugana naranezerewe cyane kuko turasengana ndamuzi ariko hajya kumenya umuntu biragoye nasanze hari byinshi ntarinzi. Mbega ntaguciriyemwo muri iyo misi yose mwariko muragendana ko hari igihe umuntu agira amenya abagenzi buwo bazokubakana, mbega nta mugenzi n'umwe yari bwakubwira ati nakameze uku canke umubone, mbega aho hose yaza kukuramutsa we wabona ko ari uwo nyene Imana yaguhaye? Je nari narasenze Imana kuko je narasenga Imana ikanyibira ibanga mu ndoto ikambwira ngo uyo siwe mugabo wawe, uyo siwe mugabo wawe. Haraba igihe kinini ndigira guharura abantu bandondeye ndashika ku 27 ariko iryo jwi rikama rigaruka ngo uyo siwe mugabo wawe, uyo siwe mugabo wawe mu ndoto. Haragera igihe rero cuyu indoto narose dusubiramo indirimbo ngo twamye turategura, ariko yari yo mu bakizwe yo nabonye, ariko twe twari twibereye mu ishengero rya Katolika ntitwari bwakizwe. Ariko maze kumva iyo ndirimbo numva ni y'amashimwe, kumbe niko bimeze. Narasenga nkiyiriza kugira ngo Imana impishukire ukuri ko ari we, kugira simpushe umugisha wanje. Rero maze kumva iyo ndirimbo ahandi numva ijwi rimbwira ngo suyo suyo suyo, ubu nawe numva indirimbo y'amashimwe yavuga ngo Oziyana Oziya Oziya Oziyana, kubandanya ngira uramaze kuyumva nca ndavuga nti amen, urakoze Mana ntinuyu, kuko haje indirimbo y'amashimwe kare hahora haza ijwi rimbwira ngo suyo. Hanyuma nukuri nca ndavuga nti amen, ndavyuka ndashima Imana kandi bica birabandanya. Wigeze kumbaza uti mbe nta muntu yoba yarakubwiye ati uyu muntu nubwo umugiye ko bimeze gutya? Nukuri nuwo bimbariye ntavyo nokwemeye kuko twaramana kenshi. Rero uko namuziga siko yarari. Narabona atanywa inzoga, atanywa itabi, turamana muri korale. Twari muri korale imwe tutarakizwa, turi muri Katolika. Rero nawe bari baramutoye, niwe yarajejwe indero muri korale y'abaririmbyi 120 batorawe. Rero nca ndavuga nti Imana habwa icubahiro. Rero haragera igihe tugira tubane, kuko abantu benshi babimenye muri predote, hajya ubwira umuntu predote, ariko ubundi fiança yacu nta bantu bayimenye, ryagumye ari banga hagati ya twe nawe, byari bizi twebwe ngira ngo nabo muri famille twegereye. Rero umumama umwe twararirimbana, umumama akuze, ndiko ndamutumira muri predote, nca ndamubwira uwo ari we, acambarira ngo yo ngo Odasi, ngo ariko gamana ngo nakaborego ka Odasi gahewe, ngo ni Odasi, ngo ariko Imana igufashe ntabakinywa nzoga kumuyazinyo. Nca ndamubwira ntoyaye nta nzoga anywa, anywa agafanta ka Coca ni nta nzoga anywa. Nawe arambwira yo ngo arazinywa nabi, ngo akazinywera kure bakamukubita, ngo akaza ameze nabi cyane, ngo ahubwo Imana igufasha zobe yarazimaze. Nca ndavuga ntariko Mana, none uyu mumama vy'ukuri inyunga bifisemo niyihe kugira twicira urubanza? Nonaho hari igikomere wari bwamubonane ko wumva uwo muntu yakubwiye yuko azinywa bakanamukubita? Yarambarira ngo yazunguriwe aratemba, nkaja no kumusuhuza akambwira ati ndagwaye, nazunguriwe, nagize ibizunguzungu ndi ku kazi, natemvye, nakomeretse. Ariko aho baba bamupasuje ubu tablette mu kabare, ariko je ntavyo namenye. Nuwabimbwira ntavyo numva ari hahandi, kuko baravuga ko abantu bashobora kwicira umuntu urubanza. None ubu inyunga bifise mu niyihe? Umumama nkunda nubaha kugira yiyumvire ko yotwicira urubanza, uwe bimeze gute? Nkumva sinamutahura kandi sinavyemera, kuko nta na rimwe yayinyoye ntiyaza muhira. Ariko iyindi minsi twaravana kuririmba tugateramana muhira, umwanya munini agataha mu masaha 5, twarana abana yaba hafi yacu, nkabona ko ashitse muhira, nta bindi niyumvira vy'inzoga nta na kimwe. Igihe kimwe rero
niho yigeze kumbarira ngo ariko basha ngo kandi je buriya ndakunda agasongo koroshe natwe muhira nico gikorwa mutamakazi yakora akaca mbara ngo mugabo koroshe nkaca ngenda nkamuzanira agaca avuga ngo yo ngo karakomeye cane ngo yo ndonka ka oranje ngacanga ntivyari kibazo muhira hari akabare nkaca ngenda ngatora ako ka oranje nkamucangira kumbe nawe akunda ka kandi kamwe kamaze gutonda kubukoko hejuru mugabo ivyo vyose bwari ubwiyorobetse ntaco nigeze menya na kimwe c'ukwanywa inzoga muri ivyo bihe gushikaho mwubaka urugo ivyo vyose ntibari bwabibona oya sinigeze menya na kimwe umunsi wa dote tuvuye muri dote niho na etat civile yabereye umunsi umwe niho yavuze ati ubu naho nokanywa ntaco gihindura ngira ngo acirambara ngo basha ngo numva ndushe ngo numva nonywa kayeri kamwe ngo ndarushe cane ndahora ntego nta kundi ndagenda namuzanira kuko ntitwari bwanakizwe nta camugera vyari vya bindi nashima Imana mugabo bitari vyo nca ndamuzanira niho nigeze kubona kwa nyukiyeri ubundi ntavyo namenye egome tubandanirije aho nyene mbega vyagenze gute kugira ngo umumenye vy'ukuri uwo ari we hari igihe ikihe mwari mugeze mu biki mbega mwari mumaze kubakana canke hari muri uwo mwanya nyene mwari ko mutegura urubanza ego harageze igihe turubakana muri 2008 ronze z'ukwindwi muri 2008 hanyuma ego twagize mariage ari vendredi ico gihe vendredi ama mariage yaraba twagize mariage ari vendredi yaririwe muhira samedi kuko abavyeyi baraza gushika mu rugo hanyuma dimanche twarajanye gusenga rimwe kuwa mbere sinasubiye kumubona haciye hagera igihe yibera mu kabare nanje ubwo buzima ntabwo narimenyeye bw'uko umuntu saa moya saa mbiri saa tatu saa ine saa tanu atarataha saa tatu igeze naca ntangura kurira kubera jewe naribaza none hari umuntu muzima yoba akiri yoba atarashika mu rugo saa tatu saa ine ntavyo nari bwabone kuko jewe muhiri wacu twarabana na musaza wanje twaba mu rugo rumwe mugabo n'abandi ngaho nkabona ingene ataha amasaha atahira sinari bwigere mbona saa mbiri igera ari hanze nja mbona umuntu saa tatu saa ine saa tanu oya saa ine naca ntangura kurira hamwe imitsi zose ihakwa guturika nkavuga ntubu noneho ntakiriho yapfuye kuko yaba ariho aba yatashe hariho mabukwe niho yarakiri ntiyari bwasubira inyuma nkamubwira nti mama yapfuye ntawe ukiri muzima aya masaha nterega nkaca ndamusubiriramwo nterega ubu ni saa ine agaca ambwira ngo nta na kimwe ntaco yaba yarataha ngo araza ngo usanga ari vyamugoye gushika mama akagenda mabukwe akagenda akaryama nanje ngasigara muri saro imibi kangi kampaga bikanka ko mfungura ndumwe ntavyo narimenyeye ahantu hariho ukuntu rero imisi yose n'amashiristorori ku meza aho twaramaze kuvyumvikana hazogera atora urupfunguruzo akugurura iyo meza ikahirirwa bambika iyo ku mugoroba ikaharara imisi yose bikagenda uko mu gitondo vyaba vyapfuye na camena hanyuma imisi yose nama ndara mfise naguze agahando k'igitoki utwo tudagara utuntu nyene turya nyene uteke agatoki kugira kamere neza nama ndatutahana ndaturarana kuko nabanzi ko ivyo nashize ku meza ubwa mbere ivyo buke bizoba vyapfuye haraho yigeze kuba taha mu masaa 11 z'ubuca aho rero nanje saa 11:30 nabamvyutse nkaca nja gutegura kagatoki kamwe nararana kadateguye nkaca ndagateka nkasizere nkaca ndamukoma ngo afungura yarigeze ko urumva wari waramaze kumenya ko anywa itabi wari waramaze kumenya ko anywa inzoga mbega atashe bukeye we yavyifatamo gute canke wewe wamwakira gute ko tumenyereye ibintu nk'ivyo kenshi ari igihe abapfasoni usanga bashavuye bagashika bakugururira umushinga nahe bashavuye canke bashavuye buzuye inzu mbega we vyagenda gute jewe ukuntu vyagenda twaramara indwi
mu rugo atawuvugana n'ubundi kugira numva amahoro sinavuga naragenda nkamugururira ibifungurwa biri ku meza nkamubwira ntikaribu iyo meza se nanamwicara n'impande kuko naba mfise ishavu rirenze ico gihe ntacatugira ntitwari bwakizwe hanyuma nawe murundi ntamukoroze ngo ndabishira imbere yiwe yarabiraba gusa ntiyanabipfundura yaca yiryamira uko akarara uko rero ivyo bintu byo gutegura utuntu nsubiza ku meza y'ivya mbere ndabimenye nagiye kuyiga mu nyuma yarigeze kuraba igihe kimwe yagiye ku kazi yari kuba yatashe saa moya ku kazi arariye acaca ahantu ku kabare hariho akabare kamwe umutima wanje utazopfa wibagiye kitwa Dekobu aho hantu niho hari muhiriwe ivyo byo kuba ngo arubatse ntavyo yaracibuka ivyo byo kwibuka ngo arafise abageni mu nzu ntavyo yarazi yibera aho hantu avuye ku kazi yacashikira muri ako kabare imisi yose niko byari bimeze rero igihe kimwe arataha bukeye nanje ndi mu gikoni naramwugururiye nca mu gikoni gutegura twa tuntu nca sanga yaravye arabira muri saro sanga ariko arabiragira uguya rwinshi mu maso ndamurabe mbona asigaye asa na grim ngira ubwoba hanyuma niho nagiye ndamukoma birahanka mbona amaso yarenze amenyo yarenganye ndanyiganza wapi umuntu kwitaba wapi uguye rugira ngo biri yo nca ndasanuka ntimana araguye umwumwa nca ndagenda ndafata akabore ndagasukamwo icayi mfata ikiyiko ndajiginyika kimwe kigaseseka ikindi kigaca ku ruhande hanyuma irigira kabiri nja numva gize ngo aramize utuntu duke cyane tubaho naho nyene ntiyatora ubwenge ndasubira kandi rigira kabiri irigira gatatu agira kwa kundi acara kanura arandaba mbona amaso yarunguye yazutse bashe yatukuye ndavuga nti mbe mani ibi vyovyo nibiki yari yapfuye aca avyuka agira ngo yinyiganyiza akubitaha amenyo yari yarenganye iyi mibanga yafatanye nca ndamubwira ntisubira kandi unywa icayi aca aranywa icayi arasubira kandi arakinywa mu nyuma rero aca arakanura niho yinyiganza imisaya yari yarenganye niho yinyiganyiza mugabo bica birakunda nca ndamuha twa tuntu arafungura kagatoki arafungura dukeyi aca aranywa kayi aca arongera araryama ubwo nibwo buzima nabayemo sinokubesha ngo narigeze ndamubona mu rugo nta na rimwe imisi yose atasha avuye ku kazi yashikira muri ako kabare akaca araraho hari aho yataha mu gitondo hari aho yaba yagiye ku kazi yari gushika saa moya nabikubwiye bugaca ari hahandi muri ako kabare canke akunguruza akaja mu kandi hanyuma nkazosubira kumubona nka saa 8 canke saa 9 y'uwundi munsi atigeze ashika muhira bodana amahoro mbega ivyo bakuvuga ko byarabaye mbega ko tumenyereye abantu nk'abo abantu baninahaza ako kantu kenshi barabatorera utuzina bakabaha utuzina tubuhizi mbega we nta kazina baba baraguhaye mbega hoho utashe nk'ubu bishitse mu gatondo ugataha mu mutima wawe wumva umeze gute mbega vyarashika ugasaba imbabazi canke ukabona ko wakoze amakosa ugasaba imbabazi murakoze cyane nk'uko yabivuze wavyumvise ko guhera mu gihe cya fiançailles sinzi ubwo bwenge ngira bw'ico gihe nari mfise ntaco yigeze amenya kandi igihe jewe namuzana tukubakana maze nagumye ndamuhisha cyane naramuhisha urwo ruhande kuko nywa inzoga ntavyo yigeze amenya niyo nanyoye inzoga kenshi sinaza canke nanyoye itabi sinahaza gushika ku munsi wa mariage nkuko yabivuze ati ngira
yari yibaza yuko tiyamaze gusinya umunsi wa dote niwe munsi twarazinyoye bikwiye. Je ikibazo mbajije ati nta kazina bakwita, urumva amasirino ntabura, nitwa banyita Yuda banyita Waribana, Waribana ahantu ryavuye hari indirimbo ya kera ya Alpha Blondy, umuririmbyi yo muri Cote d'Ivoire. Rero ku kaziki kenshi wasanga nibereye muri boîte, twaraja muri boîte twarariyo, ivyo gutaha ntumbaza. Nabonye icupa byaba bikwiye, hama avuze ati igihe cyo gutaha muhira ayo masaha, urumva hari aho byashika ugasanga nanyoye inzoga nigumiye iyo, hakaca nikangura hageze kuja ku kazi, kuko ico gihe nari nkigafise. Mugabo ingorane nari mfise nazinyoye nahembwe, ntaho nasubirayo amahera aheze. Bari barampebeye, bari barabizi yuko ati kumwisha, babonye nasivye bari bazi yuko ari icupa rya nsibije kumwisho, kuko byashika kumwisha. Ahandi naba natonda ndi ponctuel, mugabo kumwisho byaba biheze. Kandi urumva ico gihe nabibaye mu gihe kinini cyane, nibwo bwari ubuzima bwe wanje. Ngira reka tugaruke gatoya kuri madama, tubwire mbega ivyo bintu wabibayemo imyaka ingahe, ni igiki cafashije umutima wawe kuvyakira kugira ngo wumve uti ubu harageze ko novuga niyakire, nakira ivyo ndiko ndabona, kuko nibatse ko uba waragerageje kenshi nkeka gutuma ko imiryango, kuko kenshi ibibazo nk'ivyo bibaye kenshi twihutira gutuma ko ba marene, abavyeyi, inshuti ziri hafi kugira ngo ziduhanure, ariko hari igihe bidashika bivanye n'ingeso, bidakunda bivanye n'ingeso z'umuntu. Rero wotubwira vyagenze gute, vyamaze imyaka ingana gute? Hariho utuntu uvuga uti jewe utu tuntu ndatwibuka kuko twaramarutse. Hariho umuntu agukorera ikintu ukavuga uti iki kintu kirankoze ko sinzopfa ndacibagiye. Mbega wotubwira n'utwo tuntu twagiye turakumaruka ico gihe cose yagiye araba muri ivyo bintu? jewe ni byinshi nakubwira byaruhishije umutima wanje, ariko hariyo ibisumbana koko nk'uko bivuze. Hariho ibihe nigeze kuba afise inda ikuze, nko mu mezi 8 ya nyuma, mu minsi ya nyuma ndamubarira nti mbega none ndakubaza ntikubona ingene amerewe, hanyuma ukabuza mukeye canke ntunatahe, mbega uzobaza ngo mwamujanye he? Nije nzokoma induru ababanyi bazontabara, mbe uzobaza iyo banjanye canke bizogenda gute? Hanyuma ndagenda no muhira ndababwira nti je nukuri ngomba ntahe, ngomba nze, sinzokwemera kugwa mu nzu ya jenyene kuko ntataha. Hanyuma ndacafise mama acarambwira to yaye imisi yose ubonye saa 2 igeze ataraza, ndafise mutoyi wanje atuzoca utelefona, nari mfise agatelefone, atuzoca utelefona aza gusange, ati hanyuma ibihe bigeze azogutabariza. Hanyuma imisi yose narinze ivyo bihe bigera, uwo mutoyi wanje niwe yama turarana, niwe yama muhira, niwe yama ngaho. Rero wigeze kumbaza uti uwoba wabibayemo igihe kingana iki? Je ivyo bintu nabibayemo imyaka 6. Imisi yose atashe yazambwira yo ndagukunda sheri wanje, aho rera ngwako ntakibasha no guhagarara, yapfuye inzara, urumva yanywa inzoga gusa, wewe nta n'akaprochette yibuka basi ngo afuma ashira mu nda. Akambarira kwa nkunda, nta kofe, nta bitutsi by'ukuntu rubika, mugabo nta kintu na kimwe cyo mu rugo yarazi, nta rasyo, nta kwambika umugore, nta kintu na kimwe. Ico gihe nakibayemo iyo myaka 7, bambe iyo myaka 6, hariho ibihe nabayeho, kuko harageze igihe biranka ko akora akazi.
bimaze kwanka ko akora yagiye avuye ku kazi ashikira mu kabare ashikira mu gurupe imwe y'abantu asanzeho baca baraguma banywa izo nzoga uwo munsi ntiyatashe rero je maze kwikangura nka saa 9 nikanguye numva inkoho ivuze ca ndavuga nti Mana uwo niwe barashe kuko imisi yose hari bya bihe batora ibiziga ku mabarabara numva inkoho ivuze ntuwo niwe barashe nje kuraba nsanga ni saa 9 truye imodoka iciragenda ya modoka baca barayitegera barayihagarika iranka guhagarara barayirasa biranka ko bayigema kuko nubwo yarimwe ibipfu Imana yarabakunda rero ico gihe acarafungwa babafatiye iyo bomokeye bace babiruka ko abapolisi barabafata barabafunga ico gihe rero bamufunze niho yavuye mu kazi burundu nca ndabaho mu bihe irasiyo nimenya umukozi ico gihe kuko je hariho udukorwa nakora umukozi nkimenya nkiyambika ndetse nawe nyene ico mbonye gikenewe ciwe nkamwambika nkariho inzu biragera igihe birananira rero hamwe ntaba nkibishobora nawe nta kazi agikora araho aricaye kuko yababwiye nawe nyene amahera icambwira ko afise amahera ntiyasubira gutaha ubwo buzima nabo baye mu myaka 6 mugabo iminsi yose yazambarira ngo mbabarira nukuri inzoga ndazihevye sinzozisubira mbabarira harabaho igihe rero nigeze kumva mu mutima wanje ndushe ndemerewe ndavuga haba uwundi muntu arambarira ati sha jewe wewe iyi nzu bamwe yari umugenzi twabana tukira abakobwa arubaka aja kuba mu Rumonge aca arambarira ati iyi nzu mwe muyiriha ngahe ko ari nini ndamubwira yari inzu ya chambre 2 na saro ndamubwira nti twebwe iyi nzu tuyiriha 75 aca mbarira ngo yo ngo ayo mahera ni menshi ngo uraza mu Rumonge inzu zirazimbutse 25 urayironka 20 ngo mbere je nibera mu ya 10 aho urumva kubwiye ati vi Bujumbura uze mu Rumonge ego kubera yarabona ibibazo vyanje ati yo nzu none wowe uri y'amahera nganuko woza muyizimbutse ico gihe arambarira ngo inzoga arazihevye turagenda turaja kubaho hantu mu Rumonge turahaba mbarira ati inzoga sinzoyisubiza mu kanwa dushitse aho hantu je naragurishije ikibanza mu isoko nari mfise nakorera mu isoko ndakigurisha barampa miliyoni nca ndagenda ndi muri bintu ndariha amahera nari mperanye y'inzu nca ndagenda kwimukira aho hantu mu Rumonge ndaronka inzu chambre na saro nini vyagutse binkwira kuri 25 nkaca ndiha amazi 2000 bamba amatara 2000 turahaba ico gihe rero niho vyagiye kwankira vyose rero haragera igihe araronka n'akazi karamunanira gukora kubera iki bamuhaye akazi k'ubujera ahantu abajera mu kabare nzi nti ko aronse akazi na gatoya nanje nkaba nkora mu isoko naradandaza ibintu mu isoko narisigaye ngenda ku mazi nkarangura amasanduku y'indagara nkaca ndayagurisha n'abazino nkunguka make mugabirasiyo nkayironka haragera igihe rero nawe ako kazi aragakora biranga kuko yakoreye mu kabare nawe icupa yasivye kuri nywa kwamaze indwi 2 indwi igira kabiri niho yambariye ngo ngira ntembere mu Rumonge ngo ndabe ko no hamenye nawe ariko araraba karera hari ububare ahazohora zinywera mugabo iyo minsi yari yikarumye inzoga mugabo acarasubira amaze kuronka ako kabare akoreramwe aragakoramo iminsi mikeyi hageze ku kwezi aba yarahombesheje arava muri ako kazi amaze kubona akazi gahagaze hoho acaravuga ngo ngiye ngo ndamanutse muhira kuko barafise inzu y'umuryango barafise inzu y'umuryango ngo ndagiye ngo nje kwaka amahera y'inzu ngo kuko ngo mu nzu kwa papa na jewe ngo ndafisemo umugabane urumva mwari mukiriko muri geragereza muca hariya mugenda hariya mbega nta musi numwe mwari wewe kuko urumva ikibazo cari gihagaze kuri wewe niwe wari urushe nta musi numwe wari bwiyumvira uti reka nje kurondera umukozi w'Imana canke nta muntu numwe yari bwakubwira ati hariho umuntu yo gufasha gusohoka muri ivyo bibazo ivyo nivyo narindi ko ndegereza sinari bwahashike ariko
nama ndiko ndahamagara pare marene kuko je ntitwamaranye igihe yaciye aja mu Bubirigi n'ubu niyari muga naca mpamagara muramukazi wanje umugore wa musaza wanje na pare ivyo bavyamamwo haragera igihe ndavuga nti ndabirambiwe ntawe nzosubira guhamagara n'umwe kuko ntawe uzomuhindura niho rero maze kuja aho hantu mu Rumonge arambarira ngo ndagiye kurondera amahera y'inzu barayamuha ashitse ino barababwira ikibazo afise baramuha amahera y'inzu ayatahanye ntiyashika muhira kuko ikibazo yari afise no kugira amahera afise amahera ntiyataha aca je nkumva ngo yaje mu masaa 11 saa 5 zikagera ntaramubona atarashika rero haragera igihe biradabuka gose nyene inzu akaguma mwishuza amahera nawe ntayagira aca mbari turigira kabiri ngo ndamanutse kurondera amahera ngo nasanze ngo bahora mu manza ngo nayo naronse irya mbere niko yambwiye ko atayo yaronse ngo yasanze bahora mu manza nawe bayamuhaye ntiyayashikanye aca manuka turigira kabiri rero aca barayamuha bayamuhaye ntiyayashikanye niyaja yaciye aja muri ya dekobu yaciye yibuka muri dekobu kuko afise amahera ituro ya mbere akiza ayo bamuhaye yare yazanye yaririye aho amaze gushika mu Rumonge mugabo iminsi y'amazino yagurishije Arias ico gihe wambajije utuntu twagiye tunkorako ico gihe naratswe gusara ndavuga nti sa Arias uragurishije ico coco Jesse shobe gitahura kuko ntaco tugipfana mu majambo make amasezerano twayivugiye kurayibuka ubu ntaco nzira imbere yawe abumama arampanura ati vy'ukuri ico ihangane iyo turigira kabiri rero amaze kuza cagumino urumva ko amahera turigira kabiri barayamuhaye kandi naho nyene aciye aja muri dekobu yoyo ntiyayajanye ntiyiri waraza aciye ayarira acagumino ararondera utuntu tw'uturaka akora ndarindira ko azoza ndabura nta telefone afise naje ico gihe nta telefone nari mfise nkatira nkabaza nkabura uwo ndi buceko nca ndavuga nti reka manuke nze kuraba ivyabaye umugabo rero nyene urupangu nawe yaguma nderekesha ijisho agacungisha ababanyi ngo haje bafitiye amahera ngo y'amezi 2 ngo muraje murandabisha banyita mamutogo ngo muraje murandabisha mamutogo haje bameraniye amahera ngo muje murandabisha agacungisha ababanyi rero ngasohora ivyombo ngo noze ngo ngo kusohora nibiki nkatiba nkumva umubabaro ariko none gamutama n'iryambere ubonye umuntu yoze ivyombo vy'ukuri hanyuma ndatiba numva mu mutima ndarusha bireka je kuraba ivyarimo nonaho nyene inzu ntiyigeze kubaza tumushinga ntahe wawe ari he ntibabona ko amaze igihe adahari ntaco bigeze bakubaza barambaza nkamubwira nti yaramanutse ari Bujumbura ndanamubwira nti mutama ngira nje kuraba ivyarivyo nje kuraba ikibazo yoba yaragize carico ndabwira umubanyi arampa abana bandarira mu nzu mugabo ndatangura kuja ndabika utuntu duke utwombo ndatubikisha wa mu mama arambarira ati vy'ukuri manuka kuko ntiwogumuka utazi ikibazo yagize carico maze kumanuka rero ngo mbega ko waje turabonanye ngo mbega ko waje ntego none ubona wari wansize nta mahera y'irasiyo ngifise bimwe nadandaza vyose narahomvye naratashe ndicaye muhira arabizi ko ataco nasigaranye mugabo wewe yibereye aho nutwo yoronka nta nukuvuga ati ndadusimbana oya yaca yigira muri ya dekobu akaturira iyo nanje ndiyo maze kumanuka rero ncasanga hari hahantu yagiye akora karaka acarambwira ngo rero ngo ngo ndaguha amahera ngo ugende ngo murihe y'ukwezi kumwe twari duheranye amezi 2 25 uravyumva n'amatara yari 54 maze kuyabona mu maboko ntaho birahaye wewe yarazi ko nca ngenda ngume mu rugo nanje urwo rugo nta rasiyo ndahafise nta kazi ndiko ndakora nawe ambarira ngo nuturaka yaronse tutari tunafashe ngira karaka kindwi 2 rero acarampa amahera yampaye karantu menga nivyo yampaye 40 muri 54 nca ndavuga nti none aya naho yampaye ntaca mfasha nta rasiyo ndakuramo nta kintu mba ndahagarara ko na kimwe nca ndagenda ndabwira musaza wanje ibintu ingena bimeze
nawe aca mpa 15,000 nshira kuri ya yandi urumva ko ndonse amahera y'inzu. mbega turaho nyene ko mwavuze ko mwari abaririmbyi mwasengera mu bakatolika ico gihe cose mwari mumaze muri mu Rumonge muja muri ibi muja muri biriya nta bantu bari bwababaze bati muri mu biki ko wumva yarafise n'ibikorwa ajejwe mbega urushengero ntaco rwagufashije muri ivyo bihe? Ndahashika ngira ndahashike rero maze kuza ampaye ayo mahera mu misi atari bwayaronke ndagenda ndabwira umukozi w'Imana mu ishengero twasengeramo ndushe mbabaye numva umutima wanje ugomba guturika ari hahandi nja gutora ikintu nkibagira n'ico ngiye gutora ngashika ahantu nkicara kugira nsubire kwiyumvira ikintu ngiye gutora mu nzu. Niho nagiye ndabwira umukozi w'Imana ndamubwira nti Pati je kubaka birananiye jewe umugabo bimeze uku ndamubwira kugira mfashe umutima wanje numve kuruhutse ndabimubwiye aranyumviriza acambarira ngo madamu ngo vy'ukuri ngo aho nturagwara umutima ntoya ngo estoma yoyo ntoya nukuri ntipati Imana yaramfashije yabonye ko ntoremerwa na vyose nukuri ndacari muzima acambwira ngo madamu ngo gushikisa hana je sinumva ico no guhanura nista nkaca ntaha hoho ngira nturike nyaguturika naca mva imbere ya patiri ndiko ndarira ngataha muhira nti ubu rero ivy'iwanje na patiri ntaca kironka mpanura vy'ukuri nayo abo turirimba nabo dusengana hari abaza amakayanje ntaco bari bakivuga bari bazi nta nico babivuga ko barundi eka. Mbega Odasi ko wari urongoye indero y'ugwaruka hanyuma iyo myaka yose tukumva wari muri ivyo mbega ubwo gwaruka waruhanura ngo iki vyagenda gute ko numva aho wakorera ivyo bikorwa vyo kurara naho wakorera imirimo y'Imana umengo hasa nahegeranye nta bakubona ntiwumva uti bahava bambona abantu henge mbega vyagenda gute? Murakoze cyane. Kuva ico gihe cose nari umuririmbyi ariko ryari kwizina kuko urumva wumvirije ivyo yavuze vyose hajya ntaco yakubeshemwo hama naho twaririmbira kuri iyo paruwase nako kabare kari hafi yaho mu bisanzwe utarakizwa ivyo kunywa inzoga vyo kuboregwa ntacyo byari bibabwiye ni nkuko twarara tukazinywa tukazinduka tukaja kuririmba icyo ntacyo byari bibaye nta kosa na rimwe kuko ako kaboregwe ntacyo kari kavuze kuri bo kuko bo bareka kuboregwa kuko bazibuze nayo jewe urumva naborewe kuko nazironse nicyo gituma rero nta caha bambonamwo kuko nabo barazinywa. Waricara ukabahanura nk'ubu hari nk'ivyagenze nabi ukababwira ati ibi ni bibi mubwirizwa kwigenza gutya? Yego cyane hageze ko tukora ibikorwa by'Imana amategeko uko twayashizeho ko twaratora amategeko hariho amategeko ajejwe umugwi wa korali urumva utakoze ivyo bamutegetse wasivye wacerewe abataje urumva nategereza kubahanura no kubakarira kuba byari n'indero y'ibisibo imwe kuvuga ntiyaje kukuramwo warihe gituma utaje no guhimiriza bamutonda bamuza muririmba bamaze byari ivyo niyo ndero ariko urumva muri afere yo kuja tuhejeje kuririmba kucutaha bamwe baje iwabo abafise agafaranga ku mufuko bakaca bagenda bakinywera hari naho wacuhitana umwe ari umukuru wa korale canke ubugenzi akaziguha kuko nibwo buzima nta caha kiri ku nzoga mw'ishengero mw'ishengero rya katolika urazi ko barazinywa ntacyo bivuze rero ubwo buzima ntacyo bwari bumbariye rero ico gihe naco urumva ko hari ibihe bibiri tukiri ku Musaga no mu Rumonge
rero ubuzima bumaze kwanka rwose zimaze kunsinzikaza gushikaho zinkuza mu kazi kuko nakuwe mu kazi n'inzoga kuko narahazwe Imana yarankingiye ngira nuko yari mfise ku mugambi ko uyu munsi kuko baraturashe biranka ko dupfa kandi cyari igihe kibi cyane. Muri ico gihe tumaze kuva ku Musaga turagenda mu Rumonge, twagiye tugurishije ibyo yakoresha amafaranga yaragurishije niyo twari tugiye ngo tugiye kugira imitahe ngaho turiha ntibyashoboka kuko iyo kamere kwari ukuyorobeka. No mu Rumonge urumva amaze gushikayo nasubiye kunywa inzoga ahubwo byasumbije uko narindi ho urumva narabona yuko ndazironka nazikoramwo urumva ndazikoramwo hoho byari birenze nta bwoba ibyo byo ko ubuzima ariko arabamwo muhira umubabaro ntawo nabona nta kintu na kimwe sinzi impamvu ntabibona kuko je nabona yuko ntunganye kuko n'igihe dushitse mu Rumonge nabandanije ndi umuririmbyi twabandanije turirimba twace tuja mu yindi korale tubandanya turirimba rero mu nyuma maze kunanirwa maze kuza i Bujumbura kuza kurondera amafaranga bayampaye sinasubiye urumva sinasubirayo ko kubera iki naba nayariye nta faranga ryaja mu mufuko wanje ingorane nari mfise kubonana n'ifaranga jewe mu mufuko wanje cyari kizira kuko naca ninjira mu kabare hamwe uvuga ngo hinge ni nkure murimo rimaze gukora ku munwa byaba bihize. Egome abariko baradukurikirana barumva ko ntivyari ibintu vyoroshe kuba uri novuga umujene marié ukagira umugabo waruzi ko atanywa inzoga atanywa itabi hanyuma vya bihe vy'umunezero wari uzi ko ugiye kubamwo ukabimaramwo iminsi ibiri gusa naho nyene ari ibihe vyo kwiyorobeka hanyuma ugaca utangura rero igihe cyo kuduga umusozi utari muto ukabimaramwo imyaka hafi 6. Abariko baradukurikirana barumva ko vyari ibihe bitoroshe vyari ibihe bigoye vyari ibihe bisaba ko umuntu vy'ukuri yihangana. Nagomba duciye muri make mutubwire mpere kuri madamu atubwire ingene vyagenze kugira ngo yinjire mu gihe co novuga co guhembuka co kwibukwa n'Imana. Mbega vyagenze gute kugira ngo wumve ko wotangura kuja gusenga usengere urugo rwawe? Harageze igihe mvuye mu Rumonge niho narengejeje maze gushika ino sinasubiyeyo muri yanzu sinasubiyeyo naciye ngenda ndariha amahera y'inzu nari mperanye ibintu ndabibitsa hari umudamu w'umugenzi wanje n'ukuri Imana imuhezagire cyane uwo mudamu yambaye hafi birenze arambikira utuntu mu nzi we saro ibintu byose nk'ibyo mu nzu ikintu naje nzanye ni matera amakuse ibindi byose by'intebe by'ibiki nabisize mu nzu yiwe yaciye ampebera icumba n'ukuri Imana imuhezagire uwo mama n'uwo mupapa nza muhira iwacu nawe aje iwabo turavana amezi 8 arahera ntahukanye ko twashwanye nahukanye n'inzoga kuko ntitwashwana yabanyoye amahera y'inzoga yose tukabura yo kuriha inzu kuko narabiravye nti nubu naho nja muri yanzu nsubira kugira ingorane kwa kundi ntayazoshobora kuriha ncafata intumbero yo gutaha muhira. Maze gushika muhira ndahabaye amezi 8 mugabo atarashika niho nagiye umutima wanje uremerewe nti ko patiri ambwiye ko ataca ashobora kumfasha ncanja muri foyer de charité aho numva nyene no ruhukira kwari ugutarataza kugira numve ko noshika ahantu nduhukira nshitseyo baca bambwira bati ubu patiri Amando azosubira kwakira abantu mu kwa gatatu aho hari mu kwa 11 ati kuko aheruka gutanga umubonano azosubira mu kwa gatatu. Rero harageze igihe umutima wanje uremerewe urushe
ndagera igihe ndafata ingingo ndavuga nti co kwicira inzira no kwigeragereza ntaco ngishoboye. Bambwira umukozi w'Imana yitwa Keve, ntiyari bwabe apotre, nca ndagenda kumubwira ndamubwira nti je ndarushe nukuri merewe ukunuku. Mugaho hari hageze igihe mvuga nti Mana nje gufukamira wewe kugeza untabaye, kuko nari maze amezi 8 naravuye mu rugo. Nca ndavuga nti sinsubira kuva mu rugo, ndagiye gutakambira Imana kugeza itabaye urugo rwanje. Narashika nkavuga nti Mana nzanye ivi wanje irindi nigiwe, ntabari urugo rwanje ndarushe. Hanyuma aho wewe biba vyari vyanse ko fata ingingo, kuko yambarira ngo inzoga arazihevye bikamunanira. Niho namusezeye ndamubwira uko nshikiriye umukozi w'Imana, n'ukuri Imana imumpezagirire cane, yaramfashije mu bihe biruhishije. Haraho naba nabuze amahera y'ukuriha inzu akandihira inzu, kandi yari umunyeshure nta n'ubwikoro burebure bwariho, ariko yarigora akambara ati umunsi munaka uzogaruke, akandihira amahera y'inzu yariye yose. Ubwo Imana igera igihe irantabara. Aravuga ati hariho abantu basengeye ababo, abo bantu nukuri Imana irabatabaye. Ndavuga nti Imana ntaho ndimo, kuko nari ndemerewe cyane. Hanyuma haragera igihe Imana iratabara, nukuri yaratabaye. Jewe umunsi mbatizwa nawo niwo munsi nawe Imana yamugendereye iramubwira vy'ukuri umubatizo w'ukuri uwo ari wo. Egome turumvise ko iyo umuntu ahanze amaso uhoraho aramutabara, kuko ivyizigiro vyacu biri kuhoraho. Mbega Odasi, ko twumvise ko umukenyezi yaratinze aravuga ati biranse reka nje kwambaza Imana, kuko yari yaragerageje imyaka 6 irahera biranka. Aravuga ati ubu rero hageze ko mpanga amaso uhoraho, ni wowe wenyine wo kuntabara. Mbega mwebwe vyagenze gute ko kugira ngo uze abone ko uhindutse? Niyo ntambwe ya mbere wateye yavuye he, vyagenze gute? Urakoze cyane. Jewe ukugena iyo ntambwe kubona ko mpindutse byavuye ku Mana, kuko nta nguvu na nke nagize nigeze nshiramo kubera honyene kuja gukizwa narabigwanya gose. Nabona namutuka ndamubwira ngo yahaye umugongo Imana, kuko numva ko ari jewe nsenga mu by'ukuri. Rero kugenda kwiwe byarambabaza, mugabo kuko atakundi natinya. Igihe twari tumaze amezi 6 twaratandukanye, amezi 8 twaratandukanye, naratinya muri jewe ko ahava asubira akagenda. Nkama ndiko nsaba ikigongwe mugabo ikanka, ntibyigeze bikunda. Rero mu nyuma amaze kugenda ndabona ko atakintu nshoboye, ndigera kuandika nikete ntimbere ngire nandikire uwo mukozi w'Imana ajako ndamubaza igituma agira ntandukanye n'umugore, kuko nabona ko agira aje kubatizwa azoba agiye burundu. Nkarondera nyine ndabigwanya, ariko mu nyuma sinavuye ndaryandika. Rero buriya naho nashaka nahagwanya iryo ishengero rya CLG, jewe naragiye kuryubaka washaka. Akambwira ngo hari ibikorwa by'Imana ku ishengero wacu womfasha. Nkagenda kugira ndamunezereze, nkagenda gufasha ibikorwa byo kubaka, mugabo nsubira muri korale iwacu nkasengera muri Katolika, ariko nkagenda gakora ibikorwa byo kubaka ishengero. Mbega ntaguciriyemwo muri abo baza kuraba madamu wawe basangira nk'ijambo ry'Imana, nta bantu bari bwaze mu rugo iwawe ngo ubone abo basengera hamwe ngo baguhanure wumve impanuro? Nta muntu n'umwe wari bwabone aza kukwigisha nk'ijambo ry'Imana kugira ngo ivyo banze bivemo? Jewe narababona cyane, ariko buriya naho baza jewe nabona ndabizi. Nari mu bantu ba mbere babikritika, babisuzugura, kuko je nari nzi ko nzi Imana bikwiye, kubera n'imirimo nari njejwe numva atacobonye igisha. Mugabo akaza kugira ngo babandanye barera madamu, kuko yaramaze kuja iwabo. Hanyuma umunsi umwe araza umukozi w'Imana umwe, hanyuma
ariko aravuga amatemwanyaje ingene yahevye urumogi ingene yahevye inzoga je nari nsanzwe nzi ko iyo ngorane ndayifise bitabinywa ibiyoga nanywa mugabo numva ngene ariko aratanga iyo ntahe ashinga intahe yari umuntu tumenyeranye twari tumenyeranye kuko twabana hafi kandi uwo mukozi w'Imana yari yakuze ndamubona kuko je naba kumusaga nawe yari yakuriye kumusaga ari umusore ari muto cyane nari nzi ingeso yari afise muga numva rero zari nka zimwe ziwanje zimboshe nari mbabaye ku mutima ariko sinabona ngene nashobora kubivamo muga rero maze kumva ngene ariko arashinga intahe ariko afasha madamu kuduza ukwizera amushika ijambo ry'Imana avuga rero byose nanje aho narindi muri sari wanje ndiko ndavyumviriza nca nshinga mu mutima ingingo nari nakoze n'amagafe namuririye amafaranga udufaranga yarafise arumva ntimva kataco nakora rero we yariruka cyane kandi akarondera Imana ikamuhezagira akaronka kazana gasuma jewe ntumbaza ivyo bisigaye jewe ntavyombaza hanyuma ayo mafaranga sinzi uwo yari yahaye ibintu amudandariza kuko yarafise urubanza aca andungikana ayo mahera nakubwiye kare ko ata amafaranga yazirana mu mufuke wanje bwa bufaranga bandungikanye ngo nza kumuha naciye ndabucisha muri ka kabare ndaburya bwose hanyuma rero bica bimutuma ashavura burundu gose mugabo rero imbere yari yansavye yuko ngo nzogende mu sengesho ry'abagwaye kuri iryo shengero rya CRG yasengeramo ico gihe hama ngo bazosengera abagwaye none cyane ngo abimbwira mu mutwenze nca ndigumura nsoka nigira muri saro ndamubwira nti iyo radio yo muri sayo mu mutwenze je ntaho nkeneye kumva kubera nari kumuhunga ko ari karantumira kuja he gusenga mu bakizwa hanyuma iyo weekend namurira amahera bwacarenda ari iyo sengesho ndo hari ico gihe c'amasengesho y'abagwayi rero aho mariye kubona igafe nakoze kwa gatandatu Thierry niho na je nari namuririye amahera kwa Mungu uwo mukozi w'Imana bari kumwe niho yacaza kugorobeza muhira ahora aragira iyo ntahe rero ndamaze kuyumva mbona biracitse kuko hari hasigaye 15 ndamuhenda kuko yaravuze ngo cinda ndahevye urugo ndaruhevye ndagiye jewe rero ngira ubwoba ngena asubiye kwahukana ningena byangoye kugena garuka nca numva yantahe ngene yabigeze ngo nagiye kumbwira abagenzi nzobinywa ivyo bitabi reka nje kubinywa rya nyuma ngo inzoga tunywe vyinshi biyoga vyinshi ngo hanyuma nca ndabiheba gutyo ngo ndababwira abagenzi barabimpa ngo nca ndaheba ngo bantwenga ndababwira ko mpevye nanje yabihevye gutyo nanje ngire fate cya 1500 nsigaje ngire nje kunywa ikiyeri kimwe cyanyuma n'ibitabi byanyuma nje ngaruka ndazi kataca ngira kandi nzoba mpejeje jewe ikintu citwa inzoga ndazihevye oyo hari mu mutima wanje jewe rero nca ndagenda duherekeze uwo mushitsi jewe nca nigira mu kabare uyu nawe asigara araganira na wa mukizi wawe wabo hanyuma jewe nca ndagenda ku iryo tegeko nihaye ndari mu kabare ncangura ikiyeri kimwe ncangura n'itabi risigaye ndabinywa nje nditahiye ntashe rero niho namubwira nti ya mafaranga nari nsigaje nayariye ariko nayariye kubera irya ntahe ya y'uwo mukozi w'Imana kugira kujya yabigize nanje abariko ndabigira mbe mpejeje hanyuma nca ndataha aravyanka gose acavuga aratekera arazana intuzeye canamubwira mbabarira ndasaba ikigongwe mbabarira aranka je nca ndagenda mu cumba nca ndamubwira ndafata ndambura impuzu ndakenyera isume nca ndagaruka yari muri saro nca ndamufata uko ndafukama nca ndamufata ukuguru ndagumye ntutambabareye jewe siba kuko jewe nahindutse mu mutima ndashaka kubivamwe ibi bintu numva mfashwe n'amarira menshi cyane ndamufata ningo ndekura sinkure ku rutambabariye kuko je utambabariye n'Imana ntimbabarira kandi je iconze nafashe ingingo hanyuma nza numva ngo va hasi nariko ndarira ngo va hasi acara aho nari mfukamye acara nkura hasi nca ndagenda ndicara nca ntangura indirimbo z'amashimwe zitagira uko zivuga nawe acaja mu cumba kurira
aho wariko witegura wa musi wa wa mbere munsi wa mbere wo kuja kuko nari gusenga. nafashe ingingo kubera ya ntahe ya wa mukozi w'Imana basengana je nari namaze gufata ingingo umugabo nca ndaryoherwa ko ico gihe gishitse ambabariye jiwe numva umunezero kuko ambabariye kuko nari nzi ingingo namaze kwifatira ko nzoca ngende ejo yamaze kumbabarira ndazi ko nzoca nkira jiwe nariko nezerezwa nuko kuwa mbere je nzogenda ntiyamvugisha twari tumaze indwi tutavugana aho uyu umwe yaragenda mu cumba undi akagenda ntawavugana ijambo ashatse kuvugana aja mu babanyi ashatse kuvuga yaje mu babanyi umugabo nca ndagenda ndaryama bukeye mu gitondo kuwa mbere twirirwa ngaho atawuvugana n'uwundi hageze kwitegura nza numva babandi ndongoye muri ya korale telefone surprise ngo urumva ngo hari inama ngo hari inama igiribe ngo uze mu nama ntoya ndafise urubanza nta rubanza nari mfise yari iyo randebo ndafise urubanza rondera icegera cy'wanje abari bayiserukira ngo yasihari ntoya ntaco jewe sinza canagenda rero abona ndiko nditegura hari saa 11 je niko nitegura nshaka kuja kwishengero muri TNM niko yari ministere hanyuma nca ndagenda nje imbere hari distance hagati yanje nawe nk'imetero 50 nizo zagendera mwibarabara ntawavugana n'ubundi jewe yarazi ngo ngiye gusenga iyo nahora muri katolika mu rubanza kuko yari yumvise ku telefone ntiyamenye ikintu kimwe namubwiye mugabo kunzira ija kwishengero iwabo abona ndakase nawe azi inyuma ndagenda no gushika kwishengero nshitseyo uwo munsi hari tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2014 barasenga bamaze gusenga jewe kugena nahindutse nafashwe mpiri urabona kujya bavuga Sauli ngene yafashwe agiye kuhama ba Kristo i Damasiko batanguye ati umviriza abantu baje gusenga bose baze ngaho imbere tubasenge turatanga gusenga ati muhemu Imana ari ngaha kandi ibitangaza umuntu wese aracakira gwiwe ntihagire usamara jenje ndahumiriza kuko nari mfize inyota yo kurara nk'inzu uyu munsi ko yambabariye ndaze ko nkira ko ntabago ikintu ca mbere numvise ngendebo na mpemu yera ntarika amaboko numva ikintu kinkoze mu biganza ntaritse ibiganza numva ikintu gikanye cyane nca ndabandanya nsenga maze gusenga numva fashwe n'ibintu ntazi mfatwa njugumira mfatwa munda nkanyumugwa numva nta bwenge nari mfise rero nza numva icwira imbarira ngo numva mbona umuco umenya amaso cyane nca numva haje mu icwira imbwiye ngo inyota y'inzoga yose irarangiye ibihe bishasha byari bitanguye ibihe bishasha by'agakiza kiwanje byari nari ntabawe hama ndabandanya senga numva muri uko kujugumira numva nta nguvu mfise umuganza numva umuntu amfashe nza numva umuntu amfashe munda kumbe yari wa mukozi w'Imana yari yagorobeje muhira ngo nawe yumvise aho ari ngo yumva ngo mwe mu Imana mubwiye ngo rondera odasi ngo musengere nza numva aramfashe numva rero umuntu ari kansengera cyane gose akobeje nza numva ngo habonetse ngo akazi kazokwibagiza imiruho nari maze imyaka 4 nshomereye bananya nsenga nza numva ngo akira ngo uyu mwana w'umukobwa ngo abana ntibazigera babura icyo barya ivyo byose byavuze uko nyene ubuzima niko buri wa mwana yahavuye aza w'umukobwa niba abana nakubwira bamwe dutunze abana uye nakubwiye ko dufise abana 3 b'impwemu bibere muhira abo bose nabasezeraniye uwo munsi w'itariki 16 z'ukwezi kwa 6 2014 muga rero ico gihe ncansubira muri katolika mbandanya nsengera hariya ndongora ntuze hageze rero ko babatizwa uyu twaramu suzuguye namabukwe tumukritika ngena yidombaguye mu bizi mu twenza kanye ntumva ko bwije nta mahoro nigeze ndonka mwe mu Imana ansigurira byose batisimu byose andumugika nkabona numva icwiri imbwira ngo genda soma ijambo ry'Imana hasoma ijambo ry'Imana
ndaro ko nyene ndi maso avyutse renje ndamubaza numva ijwi rimbwira ngo rondera Keve akubatize. Uwo Keve yarindi yari umwe yamubatiza, umwe namye ncyoza, umwe twamye ducyoza n'amabukwe mama wiwe, niwe iryo jwi ryaje ngo rondera Keve. Nza numva ubwoba bwinshi muri jewe, ndanje ndamuvyura, ndamuvyuye woshobora kundondera wumpa nimero za Keve ngo nibiki ntega sha warahiriwe wewe ntikubwera nti bwa wundi sindabatizwa nti kandi numvise ijwi rimbwira ngo nindondere Keve aje kumbatiza. Nti anaraye nicaye ndamwereka karane ibyo yambwiye, ibyo ijwi ryambwira yambwira mirongo ambwira ngo ndavyandike, navyanditse n'ubu ubimfise karane navyanditsemo ama promesse nagira kandi ndiko ndabibamwe uwe mu gakiza. ariko ivyo vyose vyabaye inyuma y'iyo myaka 6 yo mu ruho yo kutavugana, yo gusambura, yo kuba muri ibi na biriya, ariko inyuma y'iyo myaka haje kuboneka agakiza mu rugo, haje kuboneka umunezero, amahoro, bya bindi wa muntu nibaza madamu yari yarasavye kumbure ico gihe Imana yaruguruye ivyo yari yarasavye aramubona. Rero kugira ngo tumere nk'abasongora numva umengo mwogira ico mugiye abariko baradukurikira, kuko ibibazo biri mu ngo ni vyinshi kandi hari abantu benshi baja mu ngo bazi ngo bagiye guhimbagwa, bazi ngo bagiye kubona amashugwe, bazi ko ibintu byose vyoroshe, ariko bamaze gushika mu ngo bagasanga byose ntivyera. Rero nagira mpere kuri madamu we yashoboye kumara iyo myaka yose yihanganiye ibintu atari yiteze ko ariko bizogenda, agire ikintu yoshikiriza mu mwanya muto, yoshikiriza bariko baradukurikirana kugira ngo ababwire ibanga ryo kwihangana kugira ngo umuntu azoshike kuco umutima we wifuza. Karibu. Ico noshikiriza batwumviriza, kuko ndabizi neza ko hariho ingo n'ukuri zirushe. Ikintu ca mbere mu rugo ni ukwihangana, ukihanganira iyo miruho, kuko ndazi ko hariho ibihe je nagomvye kugenda ngatekera ibintu nkagenda nkasohora ivarize ndayigeze imbere y'umuryango, nkaja numva nk'umuntu ambariye muri jewe, nkumva ijwi rimbwira ngo mbega hamwe wasezerana ngo mu magorwa no mu mahigwe ngo agwaye canke akomeye, ngo none wubona ujya akomeye, ngo rero rwaza aragwaye. Ngaca ntangura kwiyumvira ni none ubu yaba ari muri klinika agwaye vy'ukuri namuta nkagenda, nkaca numva ndatsinzwe, ngaca nsubiza ivarize mu nzu, nkaca nitonda nkarira kuko binaniye kugenda kandi mbona ko atakindi ndi bugire, icari gikwiye ari kugenda. Rero mu rugo bisaba kwihangana, kandi mu gihe ukiri kugerageza kwicira inzira no kwigeragereza nukuri Imana irakureka, ariko iyo ukuyemo inguvu zawe ukabiha Imana uti Imana ntabara, ntibura kugutabara. Ico novuga gisaba kwihangana no gusenga niho umuntu atabarirwa. Urakoze cyane. Reka tusabe Odasi nawe agira ico abwiye. Hari abashinga ntahe kumbure nabo nyene mu rugo uyu munsi bashobora kuba bari muri ivyo, bariko baruhisha ingo zabo zigasambuka kubera utugeso baza barahishahisha. Mbega wewe ko wabibayemwo ukagera ahantu ukabivamwo amahoro na cane cane, uyu munsi n'igiki wobwira abariko baradukurikira? Murakoze cyane. No kuri nkuko abivuze, hari ingo zirushe kandi ibyo nabonye narimwo ubuzima narimwo, hari benshi bakibigorewemwo, ariko nta yindi nzira nimwe ihari yo gukira kwingo atari umumvikano. Yamasezerano twasezerana mu mahigwe no mu magorwa twame tushize hamwe. Ijambo ry'Imana riradusigurira ko ngo babiri barasusurutsanya kandi ngo umugozi w'ibitsibo bitatu ntucika vuba. Rero igihe cyose utari kumwe n'umugore wawe no kuri ubugowe n'amagorwa, jewe nari ngorewe muri ivyo bintu, maze kubohoka ubu mfise amahoro. Ubu mu rugo iwacu n'uburuhukiro, ubu haruhukira abandi abarusha. Rero ndahanura abagabo turishigikira cyane, kuno twishigikira turanka gutsindwa. Rero
iyo ntaza gutsindwa mu mutima wanje kuko numvirije mbese n'intahe burya ntibaze barakengera abababwira amakosa iyo bari mu makosa. Hari igihe ngo jinde umugabo ntawo mpanura, uguhanurwa kwabo kuzotuma bahindukira bagakira. Ikindi naco ugusenga kw'abamama Imana irakumva cyane. Iyo atagenda kumfukamira gushika umunsi mba mbonkewe hahandi, kuko narinzi ko muri ivyo bikorwa niyitirira ko narimwo byo byari bizima oro ntaco byariko biramfasha. Ariko basenge, ndasaba abamama basengera ingo zabo, bafukame, ndasaba abapapa bemere kumvikana n'abagore babo, mu mutima ukwiyemera, ukutahanurwa bitsindwe kandi nta ruhebwa ariho. Kuko umunsi aho nabonye hari benshi basa na jewe kandi bakiriyo, ico no bahamagarira nta handi atari kwa Yesu. Uwo wenyene niwe nabonye ashobora gutabara, yarantabaye. Uyu munsi ndi muzima kandi ivyo narimwo byari bibi. Uyu munsi umugore wanje afise amahoro, uyu munsi umugore wanje yarishuwe, uyu munsi nanje ndanezererewe urugo rwanje kuko kandi narugurutse muri Yesu, naraharonkeye amahoro muri Yesu, narugurutse amaso muri Yesu, naramenye uwondi nico ntegereza gukora umwanya wose nkiri muzima. Ego murakoze Audace na Prudence, turabashimiye kuba mwashoboye kwitabira tumire hama n'abariko baradukurikirana. Turabashimiye twizera neza ko iyi ntahiri bufashe benshi, kuko hariho abari mu byo murimwo, kumbure hari n'abari mu bisumba ibi. Ariko iyo umuntu yumvise hariho uwatabawe by'ukuri aragira ivyizigiro ko hakiriho Imana ishobora gutabara, kandi ko nawe ejo bishobora gukunda. Kuba ariko baradukurikirana rero, kubakurikiranye no ntahe ya bene data, twagomba tubasabe muze kwibuka gufyonda hariho akantu iburyo kanditse ko subscribe canke sabone, mwibuke gufyonda kugira ngo ibiganiro vyacu uko biza birasohoka bibashikire mutarinze kuruha. Uhoraho abahezagire.